Ni wewe nizigira n'amaraso yawe Yesu, niwe umpa amahoro n'amaraso yawe Yesu, y'amaraso yiwe niyanyezesha rwose, nacho magukira n'amaraso y'umukiza, dutazirira cyane amaraso yawe Yesu, mwami ndagushimiye amaraso wambiriye, y'amaraso yiwe niyanyezesha rwose, ntacyo mpagukira amaraso y'umukiza. Reka dusenge Imana kubw'iki gikorwa kigiye gukorwa, maze aka karere dusaba Imana abamarayika batacumuye badukikize muri iki kibanza, maze kugira ngo dukore umurimo wayo turi mu mutuzo n'umutekano ntangere. Dusenge. Data wa twese, Mana uri mu ijuru, muremyi w'ijuru n'isi, ikiyaga nibirimwo, izina ryawe niryubahwe. Turagukengurukiye rwose kubwira isinzi ry'abantu warungitse kuri Yorodani, turagukengurukiye kubw'ijambo bumvise maze bakizera, maze bagafata ingingo kuri uyu munsi ko bakwiye kubatizwa. Noneho uyu munsi kuri bo ni ikimenyetso cyo kuvuka ubwa kabiri, kandi no kugera ikirenge mu cya Yesu, kuko na Kristo yagiye kubatizwa muri Yorodani atabatirijwe mu cyumba cy'inzu ngo bamusuka amazi ku ruhanga. Nicyo gituma ubu bwoko bwawe bushagaje hano kugira ngo buje mu mazi hanyuma bushitse ukugororoka kose. Data wa twese, ndasavye umutekano mvajuru wigaragaza ahantu, maze bamareka batacumuye batugote impande zose, maze igikorwa cyawe gikorwe mu mutekano no mu mahoro. Urakoze kuri Imana yacu, ndakwinginze nguze kubana natwe, ntabari twebwe ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Urakoze kuri Imana kandi uza kubana natwe, tuvyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Imbere yuko tuja mu mazi, hano muri benshi aba bose bagomba kubatizwa, nivyo nzi kandi niko bimeze, ariko twagomba dufate abantu bakeyi, kuko ntitwobabaza mwese igituma muhisemo kubatizwa. Twagomba dufata abantu bake cyane, nk'abantu batanu. Ni igituma ki
mwemeye kubatizwa uyu munsi, bamwe bari barabatijwe abandi babatijwe amazi yo ku ruhanga, none tugomba tubaze muri abo batanu bitwe ko baserukiye aba bose. Twagomba dutangurire kuri Daniel, Pasiteri Daniel. Egera hariya. Maranatha. Yes araje. Yes araje. Muri kano kanya bene data nshuti z'umusaraba muhagaze hano, twagomba kubamenyesha ko ndi muri bamwe bumvise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryumvise haheze imyaka ishika kuri 3, noneho ndanka ndaritera umugere, ariko buke buke ndatinda ijambo ry'Imana riranshikamwo, noneho ndumva gose ko nazimiye, nagerereye kure y'Imana, na cyane cyane najanye inzira yatobowe n'umwana w'umuntu, ariko inzira y'Imana ndayita. Narimaze imyaka itari mike nitwa ko nkijijwe guhera mu mwaka w'igihumbi 1995, nitwa ko nkijijwe ko namenye Imana, nitwa ko nakiriye Yesu Kristo, ariko nagiye gusanga nagendeye mu buzimire. Inyuma yaho noneho ntoregwa igikorwa, mba umupastori ndakimazemwo imyaka 12 ndi umupastori, ariko na cyane nkigendera mu bikorwa bitameze neza. Nasanze nakurikiye ibyagezwe byashinzwe n'abantu, ariko ibyagezwe by'Imana nsanga narabitaye. Noneho ijambo ry'Imana rimaze kunshikamwo, ndabona yuko nahuvye inzira, ndabona ko nataye inzira. Noneho ijambo ry'Imana rimaze kunshikamwo, ndabona gose nshaka gukurikira inzira y'Imana. Kuno munsi uri hejuru nkaba bisemwo kubatizwa ubugira kandi. Nari nabatijwe mu mazi makeyi, utwo bari bansize ku mutwe mu ruhanga, ariko maze kwigishwa ndabona gose ko uriya mubatizo atari umubatizo w'ukuri. Na cyane umubatizo w'ukuri ko ari umubatizo wo mu mazi menshi, na cyane cyane nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko dushaka gukurikira inzira Yesu Kristo yaciyemwo, kugira ngo tugire ikirenge mu ciwe, tubatizwe mu mazi menshi nk'uko nawe yabatijwe mu mazi menshi. Nuko murakoze, Imana ibahezagire cyane. Reka twumve uyu mukozi w'Imana wundi nawe yumvise ubutumwa, hanyuma noneho Pasiteri David umumenyereza umudiakre nawe yumvise ubutumwa, noneho hinga dushingira intaye gituma yemeye kubatiza uyu munsi. Maranatha. Yes araje. Maranatha. Nagomba mutumara kanya turaganira ibijyanye n'uno munsi. Jewe mu rusangi nakuriye mu nzu y'abakozi b'Imana, mugabo barabakozi b'Imana nyene nkuko byavugwa. Ndasogokuru wanje ya mu pastori, kandi yarigisha iryo jambo nyene ry'Imana nakera kuriyemwo, mugabo twabikuriyemo ko nyene nk'umugenzo w'abasogokuru bacu. Hama rero imyaka mikenyi turaba bigisha bishengero, hama barafata bakegeranya icegeranyo bakaraba ati nomese dusoma muri hanaka muri Luka, bakaje bavyandika ku rupapuro. Natwe niko twakuriyemwo, natwe twakuze twegeranya nkuko nyene. Ariko rero muri no mwaka wa 2017 mu mwaka wa 2017 haje umuco udasanzwe, umuco ukomeye uratwakira, twumva ubundi butumwa budasanzwe, ubundi butumwa bukomeye, twirabiye muri Bibiliya, tugasesangura Bibiliya neza, tukaraba iki ijambo ry'Imana rivuga. None rero twaciye dusanga twasenga ibinyoma, twasenga ibitari ibyo basogokuruza batwigishije, twahuye ari bishushanyo. Hamcha mpurwo butumwa rero bwaje muri 2017 muhura n'ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa bwo gukwiriko gusenga Imana kwisabato. Amen. Tumaze kumbona rero twace duhumuka mu maso, turakanura turabona natwe twumva uwo mucura twakiye muri twebwe. Rero jewe nabatijwe mu mazi makenyi, basize amazi ku mutwe bengana umuhozo basizeko. Hama ndayiyumvira nagumye ngaho nibaza ngo narabatijwe, ngo naje narabatijwe, mugabo mpura kumbe sinabatijwe, kuko tumaze kumva ubwo butumwa batubare ko hari imibatizo ine: umubatizo w'amazi makenyi, n'umubatizo w'amazi menshi, n'umubatizo w'inkoni, n'umubatizo wo guca mu gusimba umuriro. Incampura najewe rero sinabatijwe bwabo, ubundi ko nabatijwe amazi makenyi. Uno munsi uri hejuru naciye mfata ingingo yo kubatizwa incemba mu Devantiste akwiye
uwe kwiye mudevansi akwiye kandi zohora mpimbaza Imana ku munsi w'isabato umwami abahezagira. Amen. Reka dusabe uyu mwene data Claude. Ni Claude? Yego. Claude, wewe uyu munsi wahisemwo kubatizwa. Mbega wahora mu idini ryahe n'ikihe cyagutumye ubatizwa uyu munsi? Maranatha. Yes. Jewe ubwa mbere nahoze nsengera muri Katolika kugera mu mwaka wa 2010. Hama niho mu bapantekoti ndi kwishure banyigisha ijambo ry'Imana, numva umengo nyene nohinduka hava mwakwa gusenga vya bigirwamana vya bishusho bama bamanika muri Katolika. Hama nibaza ntikumbe ngombe nkire. Hama rero maze kuja muri pantekoti kubera ko nubundi hariho ivyagezwe vy'Imana batakurikiza, Satani ntiyahengeshanyije kunkubita hasi, nace ngwa hasi hama ndagwa ndi muri pantekoti. Urumva ko Satani ntiyabura hica, yararaba ati okay naho yiyita ko yakijijwe ariko ntiyakijijwe kubera amategeko y'Imana tayagenderako. Hama Satani rankubita hasi. Hama rero ndatinda naho nshikaho kurondera umufasha, ndamuzana nca nicira ego nja kwa musitantere turandikwa hama turabana. Mugabo sinzi ukuntu mu mutima hadodoye, je nkama nsenga nsaba Imana nti Mana ndagusabye nsubire kugukorera. Mugabo nkumva ko muri pantekoti ntojayo, nkumva ko muri libre ntojayo, hagoma nimve none jewe ishengero nzokwinjiriramwo niriye bisenga Imana koko. Hama rero niho hagera igihe mu mwaka wa 2017 umwene data Diodone yambwira iyo nkuru nziza ko hari ishengero rishasha rigomba rize, kandi ndamubaza nti ubona barakijijwe bameze nk'abapantekoti kuko abapantekoti nabafata nk'agace gato yuko baba bakijijwe. Hama rero niho yambwira ati barakijijwe neza, naraje ngaha ndumva ubutumwa. Hama rero niho mwavuga ivyerekeye amasabato, hama ndatsindwa. Ndumva ko kumbe icatuma Satani anyubika hasi ari kumbe hari amategeko y'Imana ntagenderamwo, mugaje nkiyita kwizina ko nari nkijijwe. Niho rero vyadodora mu mutima wanje nta ahantu naha. Chanda sinasubire rero gusubira inyuma. Chandabwira umudame wanje ntashe mvuye ino nti madame ndakubwira nabonye ishengero kabisa bakijijwe. Niho nawe rero yacanshinga ntati naje nukuza tugafatanya gusenga n'ubu turi kumwe bafata ingingo hamwe yo kubaterizwa hamwe. Rero jewe nshimye kubatizwa kugira ngo nkorere Imana kumwe na nayo ibisaba, noneho urumva ko yanyishuye yaranzaniye aho ninjirira. Nico gituma rero imbere y'iri shengero nemeye ko batizwe. Ujya mu batizo nabatijwe kijya gihe nabatizwa n'abandi bantu batagendera mu mategeko y'Imana. Nico gituma niyumviriye ko uwo batizo nahawe utafashe ari naco gituma Satani tahingeshanya kuvuka hasi. Murakoze cyane. Maranatha. Yes. Reka dusabe Fabrice ashike hano atubwire nawe. Fabrice, wega Fabrice, ni iki gitumye uyu munsi cyatumye wemera kubatizwa kumure n'ubwo hora amaze kubatizwa? Mbega wahora mu idini ryahe? Hanyuma none ni iki gituma uyu munsi kigutera intege kugira ngo batizanywe n'abandi? Yes araje. Maranatha. Yes araje. Hanyuma ubundi jewe kwizina baranyita Fabrice niyo ngabo. Ubundi nari mpoze mu ishengero rya Methodist Libre. Kandi ubundi nahora ndahakorera ibikorwa byo kurangora umuhari w'ugwaruka. Naye ndabikoze imyaka 5. Hanyuma ubundi njumviye inkuru iri kivugwa n'umukozi w'Imana mwarimu Etienne Nzeyimana. Yarabimbariye ubundi mfata ingingo yuko nshobora kujana n'abagenda hakiri kare. Uyo rero mwarimu amaze kunyigisha ubwa mbere nariyumviriye mugabo mu ishengero narindimwe nca ngenda bukebuke. Ngenda bukebuke kugira ngo kumbure ibi bintu mwarimu avuga mbanze ndabe mbega nivyo canke sivyo iryo shengero ririho canke niririho. Nca ndagenda bukebuke muga nterekana kumenga ngomba kuvamwo. Mugabo abarongozi bo muri Methodist bakaguma banyitura ati wewe ivyari byo byose ati mwarimu akagenda twe turabona ko uzomuherekeza. Nanje nkababwira nti nibutse n'ukuri kwa mwarimu jewe yazoja tuzogwa hamwe. Rero muri Methodist narabonye icyatumye nemera kuza ngaha muri ishengero kugira ngo kumbure. Mbega ishengero ryitwa ngo iki? Ryitwa
vuza inzamba vuza inzamba vuza inzamba hama ubundi nafashe iyo ngingo bivanye nuko abakozi b'Imana bariko bakora muri metodiste bonyene baratubatije muga batubatiza mu byo nabo batazi jewe rero maze kumva yuko umenga nabatizwe nizi gice naciye nje hano ndibaza none ico kindi gice nzokiga ryari ubundi rero maze kubona ishengero ryigisha byose atavyigica ahubwo ari ukwiga byose umuntu agatahura ibyo ari byo campitamwo gufata iyo ngingo rero mu nyuma rero mu nyuma ubu rero nanje ndi ngaha nje kugira ngo mbatizwe umubatizo ukwiye hanyuma ngendere mu nzira z'Imana nukuvuga ibyo Imana twasenga yaratwumviye itorosa rino shengero ryigisha ubutumwa bwiza mbere ncengira ko mpanura n'abandi uyu munsi nyamba harimwe abandi babatijwe umubatizo nkona n'abatizwe w'igice udakwiye cha wibaza uwo wundi mubatizo mbega nawe uzoja kubatizwa ryari kugira ngo ukwize uzogenda rimwe canke kabiri umwe yigeze kumbaza ati mbega none kubera iki mwemera kubatizwa kabiri naciye ndamwereka amajambo y'Imana yo mu byakozwe n'intumwa 19 umurongo wa mbere ntigenda urabe hajya nyene harimwe abagabo 12 bumvishije ubutumwa bari barabatizwe na Yohana n'utugenda barasuye kubatizwa n'umukozi w'Imana Pawulo nico rero cyatumye nza ngaha nagombye kubatizwa umubatizo ukwiye nkorera Imana ndi mukuri Yesu nabaheza urakoze cyane tutarakira uyu mukenyezi hano nagomba sabe Sipiriyana ashike hano nawe atubwire make hanyuma uyu mukenyezi acakurikira duce twinjira mu mazi dukora igikorwa cy'Imana mwene data Sipiriyano wewe niki cyatumye wumva ufise ishaka ryo kubatizwa uyu munsi muri rishengero ryavuze inzamba mbega none kandi wahora uri mu ishengero iryahe kugira ngo ushingire intahaba abandi bariko barakumviriza mwegereza jewe nahora ndi mu ishengero rya Pentecote kandi nze twaritanguye imbere y'igihe cyane hanyuma rero ndakorera ibintu ze ibikorwa by'ubujene nama byo kuvuga ubutumwa n'ibindi hanyuma rero ejo bundi ariko mugabo mu byo kuvuga ubutumwa kuko nakora ubundi buzi mu byo gucuruza imiti mu byo no kuvura abantu ndabagira neza hanyuma rero harashika aho bategwa n'ishavu bakaza barajana intunzeye amajambo kwa pasteri bajanye amajambo kwa pasteri ndaheza ndabitegereza mbona ko kumenga abo bantu sabagize ntangume mu ruhande maze kuba mu ruhande rero nkomeza nsenga Imana gushika naya mango ariko maze kumva iri jambo naryo iyo gusubira kwihana umuntu agakwirikiza isabato naryo ryacira imbera ubushasha mu bugingo bw'iwanje amen hanyuma reka rero ngende nje nifatanya n'abandi dukwikize ijambo Yesu yavuze kuko Yesu yavuze yuko ati sinaje gusenyura ivyanditswe ivyagezwe byavugishwa n'Imana ati mbere ijuru n'isi bikiriho hako hovamwe n'akanyuguti hopfuma hava ijuru n'isi ikagenda none rero nico catumye nshima kugira ngo twifatanye n'abandi dukwirikane iki cyagezwe gishike mugabo ntituba bahagaze iruhande yacu tube abari muri cyo nico catumye rero ngomba kwifatanya nawe bene data none kandi nagiye ko nongeye kubatera nakama bene data banyumva ko bakwiye guca mu ntunze muri iyi nzira kandi bigatako bakareka kuraba ibintu by'icubahiro bigatako kandi bagakwirikiza iki cyagezo cyo kubahiriza isabato nkuko ryavuye mu kanwa k'Imana nico gitumye rero uno munsi mpagaze ngaha kugira ngo mbatirizwe murakoze cyane reka twumve uno mukenyezi nawe igira hariya hiyo mupfasoni witwa nde nitwa Nibigira Francine waje uva he naje mva mu Kanyosha kahe mu ntara ya Bujumbura ni kubera iki waje ngaha anye kuri uyu munsi jewe nahora ndumu usengera muri Katolika yango naenda Imana batijwe ndumwana mutoya mfise nk'imyaka 12 mfise imyaka 12 ubu nkaba naye mfise imyaka 35 jewe nahora asha ndumuntu akomeye cyane mu vyerekeye vya Katolika
hariho n'ibintu narinjeje mu vyerekeye bijya vy'imibano ariko nabonye umenga ntivyanyutse. Ku munsi wa gatatu nuko nibuka itarike haraje umukozi w'Imana arambwira amajambo y'Imana cyane ari muri Bibiliya, numva arankoze ko cyane, numva aramfashe mu mutima, numva arangumije. Hama ndi mwijoro ndyamye numva simerewe neza, urabuza amahoro. Ndavuga ntiyamara hari jambo yasomeye ryanyuze, ndiyumvira ndavuga ati yamara naho biruko bya byose naho nabatijwe si batisimu y'ukuri, none abaza umufasha wanje ngati burya ukomera ko subira kubatizwa. Arambwira ati burya we ntiwabonye ko je tutakiri kumwe mu idini tukugeza ubugenda umukizwa ti muri Gatolika narahasi ti nico cyatumye abaje bana batatu banyuma batabatijwe muri Gatolika. Ndavuga ati ti jewe rero burya nanje ndayisezere ati cyo binyereka n'igiki ti we rinda nzobikwereka. Niho nicara ndi ku isoko ndiko ndacuruza, ndavuga nti yamara naho nicaye ahantu yo mpamvu ncuruza bihomba. Ibyo ari byo byose ari ikintu kimfatiriye, ibyo ari byose naho nziruka gusenga sibyo, tijoro nzinduka sijyo ndiko nkorera ubusa, nyampitamwo kuza gukizwa mu bandi, gusenga ku munsi wa gatandatu, umunsi w'isabato, mpitamwo guheba umunsi wa gatandatu wo gucuruza, ndawuhebera Imana. Amen. Ndawuhebera Imana. Imana yandemye ikampa ibibondo, izompa n'ivyo barya, niyibona yuko bikuye ko nzorancuruza iminsi 6 wa munsi ugirindwi nduhuke ndayitazi. Amen. Amen. Nkaba ngejeje aho nkaba nashimye kuza kubatiza mu mazi menshi ngere mu kirengezo yagezemo. Hari impanuro wohereza abagenzi bawe basenga muri Katolika, hari impanuro basigira batura kuba bagenzi banje basenga muri Gatolika no babwira bati canke nabandi basenga mu yandi madini, ariko wewe waribaze kuri Katolika zimuruka kanura mubone mumenye yuko muri ko mukurikira ubwije mutako mukurikira ubuca. No babwira yuko boza bakafata umubatizo nk'uwa Yesu, turiya tuzi ni duke cyane, ni duke. Mu bisanzwe dukwiye kwibira, tukibira mu mazi menshi nkuko Yesu yibiye mu mazi menshi Kristo. Nagaze muri make twari kubaza bose, ndabona bamwenyagura bagomba kuvuga ibintu ariko ntibikunze kuko umwanya ntudukundiye. Murogena mushingira intahe bene wanyu ku mabarabara mu njuti n'abavukanye muvuga igituma mwasubiye kubatizwa muri iri dini ryavuza inzamba. Kuvuza inzamba bisobanura iki? Kuvuza inzamba mu gihe cya kera ku bami baravuza inzamba bararika, cyangwa bakavuza inzamba ari ikintu gitengwa abantu bahunge. Uyu munsi tugomba kuvuza inzamba kuko Kristo ari kurugi. Kristo ari kurugi, rero tuvuza inzamba abantu baryamye mu vy'imhemu bavuga ko ari abakristo atari bo bakanguke, n'abandi bataramenya Imana kugira ngo bamenye Imana basenga iyariyo. Dimanche umunsi w'Imana n'umunsi w'izuba, umunsi wasengwa kw'izuba muri Babuloni no muri Egiputa, maze ishengero rya Romani rizana uwo munsi nk'umunsi mwiza, umunsi w'izuka rya Kristo, maze isabato y'Imana barayita bishiraho umunsi wayo. Kandi iryo jambo turabona ko ubuhanuzi bwavuzwe mu gitabo cya Daniyeli igice c'25. Daniyeli yareretswe ko ari umugabo ahindura ibihe n'ivyagezwe, aho ari mu mwaka wa 605 imbere ya Kristo. Nuko murumva icyanuwe kirashika. Uno munsi nguko Satani yagararije mu ijuru maze akagarariza Imana ngo nta mategeko ahari, kimwe cya gatatu c'abamarayika bagafatanya na Luciferi kugwanya Imana, ariko kugihamana kibi bakorerwa mu isi. Nuko uyu munsi igihamana kibi ni cyiza nakize cyiza. Muri make reka tuvuga aya majambo. Uyu munsi Satani yigisha abantu amategeko y'Imana ntagikora, nguko Luciferi yabikoze, nguko yahenze Adamu na Eva muri Eden ngo muriye kuri iki giti ntacyo muzoba, ariko Imana yavuze ati nimwakora ko canke mukakijya muzopfa nta kabuza. Satani azayigisha ngo ntacyo muzoba, ngo ahubwo mukiriye muzomenya ubwenge musengayo mureme nkayo. Bamaze kukijya basanze bari gusa, imigenderanire barefutaniye n'Imana iravaho. None uyu munsi abapasiteri bahagarara mu itorero bakavuga yuko ivyageze bitakibara bari munsi y'ubuntu. Yesu Kristo yaducunguye ku buntu. Hariya muri Mateo 5:17 havuga aya majambo ngo nimugire ngo naje gusenyura ivyageze cyangwa ivyo bavugishwa, ahubwo naje kubishitsa
ngo ndababwiza ukuri kugeza hijuru n'isi bizopfiraho nta kazatsa cyangwa akanyuguti kazopfa ku vyagezwe gushisaho byose bizoheraherezwa. None ijuru n'isi byaravuyeho, ariko uno munsi isi yigisha ngo turi mu buntu nta kamaro ko kwitondera amategeko y'Imana. Isabato y'Imana bayikuramwo ni cyagezwe cyerekana karanga k'Imana. Maranata, uko niko Satani yigisha. Bene data, kuri uyu munsi mufashe ingingo yo kugarura itegeko ry'Imana kanatsinda icyaha gisobanura ko ari ukugarariza amategeko. None rero abantu bavuga ko babatijwe bakijijwe bagarariza amategeko y'Imana bakora ibyaha. Abandi ntibumva amategeko y'Imana. Bibiri tubwira mu Migani 2:8 uwica ugutwi ngo ntiyumve ivyagezwe no gusenga kuwe kuba ari gisesema. Maranata, ugomba kugusenga kuwe kuba igisesema kuko wakakumva ivyagezwe ngo vyabambwe ku musaraba. Amategeko y'Imana ari maheriheri. Isi zorinda ivaho. Yesu azotunguka kubica iryo tegeko ryari ko rirakora. Ariko no munsi bararitaye. Matayo 15:10 havuga ngo bansengera ubusa kuko amategeko bigishwa ari amategeko yashizweho n'abana b'abantu. Tugomba kumvira amategeko y'abana b'abantu, tugomba kumvira amategeko y'Imana yanditswe n'urutoki rwayo ku musozi Sinayi. Murakoze cyane. Nitworandira reka tuce ku murimo w'Imana. Bene data ndabateye intege, komera. Mugiye kwinjira mu mazi kandi mugiye guhura n'ibigeragezo, bagiye kubagwanya mu buryo bwose bubaho. Mwibuke Kristo amaze kwibira mu mazi akavayo, yajanye umugarago na muhemu w'Imana, Satani atangura kumugerageza. Ubu namwe mukanya mutanguye kugeragezwa, ariko muhagarare. Yesu yanesheje, yarageragejwe, azi uburyo bwo kudutabara kandi ashobora kudutsindira no kutuwanirira. Amen. Murakoze. Reka dusenga Imana kubw'ibi bishinga ntahe, hanyuma muce mutondi foreign hatangure bajya barongozi baje imbere, hanyuma bandi baze gukurikira. Dusenga Imana. Data mwiza munyembabazi, muremyi w'ijuru n'isi kiyaga nibirimwo, izina ryawe niryubahwe. Aka kanya turasagaje kuri iki kiyaga kandi twumvise ibishinga ntahe byinshi bya bene data. Reka nkwinginge byubake imitima y'abavyumva, maze abumvise iri jambo rito ibakore ku mitima, maze abo kumva bashaka kwihana bagashaka kwibira mu mazi ubunyene, nuwo bahagaze nka nk'umurorerezi afata ingingo nawe tumubatize mu bandi. Amen. Data mwiza ndakwingize uza kubana natwe, uza kuturongora muri iki gikorwa, ndavyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Kuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose, maze tukabigisha kwitondera ibyo yabageze byose. Daniel Bizimana ndakubatirije mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mwene Data Davidi Nkurunziza turakubatiza mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Tugeze mwene wacu Data Andre Mubonye ndakubatiza mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Umutima mahanga mwene wacu Etienne Nzeyimana ndakubatiza mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Kuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose no kubigisha ibyo yatugeze byose, Donasienda Ondereye ndakubatije mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mwene Data Shimirimana Diodone kubwo kwizera kwawe ndakubatije mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Kuko
Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose kandi tukabigisha kwitondera ibyo yatugeze byose. Fabrice niyo ngabo yakubatije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Samuel mfana twashite mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mwene Data Nizigimana Andrea nuko Kristo yatugeze yuko tugiye kwigisha amahanga yose, nuko ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose kandi tukayigisha kwitondera ibyo watugeze byose. Niyo ngabo Jean Claude ndakubakije mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Nuko yadatumye kuvuga ubutumwa mu mahanga n'ubwisha abantu bose byabageze. Shiza Benera ndakubatije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Nuko Kristo yatugeze yuko tukwiye kwigisha amahanga yose, tubigishe kwitondera byose yatugeze. Ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Nuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga maze tukabigisha kwitondera ibyo watugeze byose. Jamari tuyisenge ndakubatije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ndakubatiza mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Data nimirije George kuko kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Amen. Nuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose no kubigisha ibyo yatugeze byose. Ndakubakije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Data nawe yagize David kuko Imana yatugeze mu mahanga. Uyu munsi ndakubatije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mushikacu barakamfitiye Federico kuko kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Nuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose maze tukabigisha kwitondera ibyo watugeze byose. Maze ndakubakije mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mushiki wacu Nizigimana Teresa uyu munsi ndakubatiza mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mwene Data Kubakura Gabrieli kubw'ububasha duhabwa na Kristo yatugeze kwigisha amahanga yose kwitondera byose. Ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. 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 Nuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose
Odeta ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Ijya kopi yagabanutse. Mwene wacu mwene data Mbonima Andre kuri uyu munsi uri hejuru ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Mwene data kwizera Bonaventure kubwo kwizera kwawe wemeye kugera ikirenge mu cya Kristo ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Kuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mushiki wacu kandi Beatrice kubwira amahanga tuvuga ubutumwa kugisha byose uyu munsi ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Mwene data Sipiriyano n'Uwintara kubera ukwizera kwawe ushaka kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Ubu ntarushobora. Imana Francine kuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Yo oya. Shikacu ngenda ngenzwa Serafine kubera ukwizera kwawe ushaka kugera ikirenge mu cya Yesu witondera ibyagezwe ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mwene data Alexi niyo mugisha uyu munsi ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Mushikacu Nahimana Viora kubwo kwizera kwawe ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Habyarimana Ana kuko Kristo yatugeze kwigisha amahanga yose no kubigisha ibyo watugeze byose ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mwene data niyo nyishu edije uyu munsi ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Mushikacu ndayishimiye cyane kubera ukwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya data n'umwana n'irya mpwemu yera amen. No kututumbereza hano. Akani ko kabita. Kandi tukabigisha kwitondera ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mushiki wacu Banderembako Leonsia kubwo kwizera kwawe ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Kacu nahizaniye Pauline kubera ukwizera kwawe wizeye ijambo rya Yesu yatugeze yuko dukwiriye kwitondera ibyagezwe byose
ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Nekurera cyane kuko Kristo yadutumye mu mahanga kwigisha kandi no kubigisha ibyo watugeze byose. Ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Iwacu abona Imana Shantare kuko kwizera kwawe ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Mushikacu niyo kwizera Joseline kuko kwizera kwawe ushaka kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Nibigira Francine nguko Kristo yadutumye kwigisha amahanga maze none no kubigisha ibyo watugeze byose. Ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Yo mama yemwe bijyana Mushikacu banze dore Yosefina kubwo kwizera kwawe ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Yosefina kubwo ubasha Kristo yaduhaye maze akadutuma kwigisha amahanga yose no kubigisha ibyo yatugeze byose. Ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Iwacu ni kuri Libaniya kubwo kwizera kwawe no kwemera ukuri kwa Yesu Kristo. Uyu munsi ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana mpwemu yera amen. Mushiki wacu saba kwigura Viora nkuko data yatugeze yuko dukwiye kwigisha amahanga yose kwitondera byose yatugeze. Ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Maze akadutuma ngo tugende mu mahanga kwigisha no kubigisha ibyo watugeze byose. Ndakubatije mu izina rya data n'irya mwana n'irya mpwemu yera amen. Mwene data Kezimana Aaron kubwo ukwizera ukuri kwa Yesu Kristo no kwizera kwawe ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana mpwemu yera amen. Mwene data naho ndi Salvatori kubwo kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Kubaje twabwa na Kristo kandi amahanga yose no kubigisha ibyo yatugeze byose. Ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mwene data ndabatinye Antoine kubwo ukwizera kwawe n'ukwemera ukuri kwa Yesu Kristo. Uyu munsi ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mushikacu ni ukuri Margarita kubwo kwizera kwawe ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Ndabarushimana Asira kubw'ububasha twabwa na Kristo kandi kuko yadutumye ngo tugende mu mahanga kwigisha no kwigisha abantu kwitondera ibyo yatugeze byose. Ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Niyo muhoza Eveline
kubwo ukwizera kwawe uyu munsi ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'umwera amen. Mushiki wacu Sabimbo na Merania ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Kuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose. Se bagenda kujugumu. Ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Rokera. Uyu munsi kubwo ukwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya amen. Mushiki wacu Nkurunziza Silivana kubera ukwizera kwawe ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Uwimana Oliver kuko Kristo yadutumye kwigisha amahanga yose kandi kubigisha n'ibyo yatugeze byose. Ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mushiki wacu Ntakarutima Glorious kubwo ukwizera kwawe uyu munsi ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Mwene data naho ndagiye Berenari kubwo kwizera kwawe ikirenge mu cya Yesu Kristo cyo kwitondera ibyagezwe n'Imana ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mwene data iri jambo Kristo Andre kubwo ukwizera kwawe uyu munsi ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Pasi. Mwene data izi byose Pasia kubwo ukwizera kwawe kandi ukwemera ubuzima bwa Yesu Kristo uyu munsi ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya yera amen. Mushiki wacu Nzeyimana Agnes ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Kubw'ububasha Kristo yaduhaye kandi akadutuma kwigisha amahanga yose no kubigisha ibyo yatugeze byose ndakubatije mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Data naongereye Joseph kubwo ukwizera kwawe uyu munsi ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Mwene data naongereye Andrea kubwo kwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Nimba hari uwundi muntu yumva hagaze nk'agace ka Burorerezi akaba agomba kubatizwa yuruke tumubatize mu izina rya Yesu amen. Amen. Mwene data naho ndagiye Berenari kubwo kwizera kwawe ikirenge mu cya Yesu Kristo cyo kwitondera ibyagezwe n'Imana ndakubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. kandi ari nk'umukenyezi yari impuzu z'abakenyezi zirahari ntiwiyumvire ngo none ninaca mu mazi bica bigenda gute hari impuzu ziri hari uyu mwanya uca wambara hanyuma kumbure zimaze gukamuka murashobora gukambukanya naze kwa Yesu asinze hano nitazuzira
Sada zomurira Ungoma wese naze Ungoma naze Ungoma naze Nimubimenyeshe bose bo mwisi Umuvyeyi ahamagara abana ati Ungoma wese naze Reka dusenge Uwiteka dawa twese uri mu ijuru turagukengurukiye cyane ingene wabaye natwe kuri uyu murimo maze ukatwemerera iki gikorwa mu buntu no mu mutekano turashimiye kandi ingene wavugiye mu mitima y'aba bene data bakumva ukuri maze bakagarukira ibyagezwe byawe biri mu isabato kandi bakagendera mu kwizera kwa Kristo turagushimiye kubw'ivyo ndasabye ngo bakomeze ubaye intege n'inkomezi maze ubambike ububasha kugira ngo babashe kuvuga bajyane ubutumwa bwiza bw'umuzuzo bw'igihe cy'iherezo data mwiza ndagusabye ngo twambike inkomezi zo kuvuza inzamba dusemerere maze dukangura abari mu mwijima n'abandi basinziriye mu itiro ry'urupfu maze bakibaza ko bari mu nzira yawe Mana bagirire neza kandi turagukenguruka ko wabanye natwe ibyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen murakoze mwese amen nsangana nazimiye nabaye ubu rero nkaba nagomeze kwifatanya n'ibisabato kuko ndabona ari intebe gusa umunsi washyizweho n'umuntu hanyuma kugira ngo nsenge umunsi washyizweho n'Imana umunsi washyizweho n'Imana cyane cyane yuko nasanze muri make intahe yanjye n'iyi amabwiriza butazire bwa kera ndamurenganye naho nyanze nakoze ubutari koza ndabishyikirizwa zo kubahiriza umunsi w'isabato ntashobora irangyoheye cyane genda n'abatizwa amazi menshi ariko bari gucambaza ati iyo batizwa n'abatizwe n'abishyize ibyo banyigishije nasanze atanakintu nari ariko uwo guhabwa icyubahiro ari Imana yo mu kubera shimye inyigisho ko inyuba kandi sanze ari uko nuba mu rugo rw'abana b'Imana je numva dushima Imana cyane n'abamarayika biwe Maranatha twari twarazindukiwe n'amadini ko yaduhena ngo twarabatse tugasaba iminsi myinshi ngo tubatizwe bakatwangira ngo mwarahejeje umubatizo mwiza twari twarose wari uwo ku mutwe ariko ubu ndanezerewe ko tugira dushyigikire cyayi ukuri ndumva n'ibyo gushima cyane je nagomba kuvuga mbe muri batanu ba mbere sije mbona ndashitse ndumva niteguye cyane kwakira umubatizo kugira ngo na cyane cyane ko twamaze kwigishwa isabato nziza y'Imana rurema twaramaze kumva byinshi kandi twumva yuko ari n'ikimenyetso kiri hagati y'Imana natwe none rero twarizeye kandi tugira tubatizwa bavuga ngo uwizera wese akabatizwa azokizwa ariko ngo utizera azotsindwa n'urubanza nukuri twizeye kandi twipfujije ko mutwakira mutubatize nk'uko Yesu nawe yabatijwe na Yohana tugere ikirenge mu ciwe nuko murakoze nayo yacu kigarukire hano tuzovugana byinshi Maranatha.